ndabaramutsa mwese mu izina ry'umwami twese duhuriye ko Kristo Yesu. Ndanezerewe ko natewe iteka n'Imana mushobora vyose, ariko kandi nkaritegwa biciye mu mwungere akaba ari n'umuvyeyi w'ino shengero Irakoze Olivier. Imana ihezagire uburongozi bw'ishengero. Ndaryohe namwe ko mwemeye kunyumviriza mukaba mugira mwandike ko ndumwigisha. Rero karibu dufungure, bon appétit. Murakoze. Haleluya. Uno munsi ndashaka gato munyemerere nimba mukunda kwiga abaheruka kera ku ishuri nkanje mufate amakaramu yanyu naho mwandika kugira ngo tuje gato mu ishuri mu mwanya dufise Imana yaduhaye. Muravyemeye? Ariko mbere ya vyose reka mpamagarenye n'ijambo abari wadufasha. Mana turagushima ko waduteye iteka ukaduha agakiza k'ubuntu, ko birivuga ngo twari babi muri Adamu wa mbere twarabagararije, muri Adamu wa mbere twarabansi b'Imana, ariko waradukunze urukundo rw'akabura rugero utanga umwana wawe w'ikinege kuko udukunda utifuza ko dupfira mu vyaha vyacu. Mana si ishavu ryatumye ubamba Kristo, ariko n'urukundo rwatumye Kristo abamba. Iyo twibutse yuko Data, Umwana, Mwemu Yera bafise uruhara rwo kwerekana urukundo mu kuducungura, umutima wanje uratekana. Ndagushima ko aba twese turi ngaha turi umwimbu urukundo rwawe, turi ingaruka z'urwo rukundo rwabonetsemwo gusesa amaraso no kwitanga kugira ngo dushobore kubaho tutagisesa amaraso ariko tuzana amashimwe ari mu munezero kubw'igikorwa wakoze ku musaraba. Dutekaniye aho nyene mu kumenya ngo watanze ijambo ngo abari ryo ritwubaka, abari ryo ridukuza, abari ryo ritwinjiza mu ibwina ryo kunywana na Data mu buryo bwagukiwe, atarubanza ata no gukumirwa ku gihari, kuko n'igitambara cadukumira waragitabuye uri ku musaraba ngo dushobore kwishikira tuvugane n'umuvyeyi. Uno mwanya tugiye kuvuga ijambo iryo Kristo akiri ngaha kw'isi niwe yagivugira. Mwami mu isezerano rya kera yabicisha mu bamarayika kugira ngo iryo jambo ribonwe, yabicisha mu nzozi mu buryo buri special, ntiyabiha bose, yabiha bake. Ariko twebwe mu buntu muri isezerano rishasha muri Kristo Yesu waraduteye iteka, urarihishura uraryandika urizana muri Bibiliya, hama ucutera iteka abakozi bawe ubasiga amavuta, bamwe bagira abungere, abandi bagira intumwa, abandi bagira abavuga butumwa. Mwami waduhaye ingabire zose zishoboka kugira ngo dushobore gutegwa iteka mu kibanza ca Yesu tuvuga ijambo ryawe. Ndaciye bugufi ngo mwemu abari we avuga, ndaciye bugufi ngo mwemu abari we yigisha, ndaciye bugufi ngo mwemu abari we abibe imbuto y'ijambo, maze dusohoke ngaha tuvuga ngo mwemu yera yatugaburiye dutashe duhaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndaza gusaba umukozi w'Imana adusomere Matthieu 16:18, Jean 21 kuva kuri 15 gushika kuri 17. Badusomere. Matayo 16 umurongo wa 18 handitswe ngo nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorushobora. Amen. Amen. Yohana 21 umurongo wa 15 gushika kuri 17. 15:17 handitswe ngo nuko barangije kurya Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurushaba? Nawe ati, ego mwami, wewe urazi ko ndagukunda. Aramubwira ati, ragira imyagazi y'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe ati, ego mwami, wewe urazi ko ndagukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanje. Amubaza ubugira gatatu ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo mbega urankunda. Aramwishura ati, mwami, weho urazi vyose, urazi neza ko ndagukunda. Yesu aramubwira ati
ragira intama zanje. Nkomeze gushika kuri 17 gusa. okay. Merci. Aramubwira ati ragira intama zanje. Amen. Amen. Muvyagiye ibi bice bibiri bitandukanye twasomye ni ikiganiro kiri hagati ya Yesu n'abatumwa biwe canke n'abigishwa biwe. Ikiganiro ca mbere Yesu yakigiranye n'abigishwa biwe ababaza ngo mbega mwoba muzi murafise igicapo c'uko banyita hanze ngaho uko banyita jewe tumaranye igihe tugendana. Benshi bavuga ibitandukanye, bagerageza kuvuga imvugo nyinshi, bati bakwita umwe mu bavugishwa, bakwita uku. Mugabo sinja kuja mu madetayi y'inyishu batanze abantu batandukanye. Mugabo nkeneye ko tugaruka kuri Petero kuko ikiganiro cacu no munsi inyigisho zacu ziza kuba hagati y'ikiganiro cabaye hagati y'abashinga nahe babiri. Umwe ni Yesu Kristo umwami wacu, uwundi nawe ni Petero. Petero amwishura avuga ngo abihawe n'ubuntu bw'Imana na mpwemu yera, avuga ngo uri Kristo, abivuga n'ubushizi bw'amanga mu gihe abandi bose bariko baramwita amazina ya uri Eliya, uri umuvugishwa, uri co kimwe natwe. Mugabo wewe avuga ngo oya, wewe uratandukanye kuko ivya mfatiye kuco numva mpawe uri Kristo. Ahishura ko ari Mesiya. Ahijije guhishura ko ari Mesiya, Yesu biramuryohera avuga ngo iryo hishurirwa mwe muyera guhaye ngira nanje ndabahibanga ririmo misezerano mais aussi ririmo umutima w'urukundo. Acabwira ati kubera ko mwe muyera hije kubabwira ibanga nanzi ko nzobabwira mu nyuma biciye muri Petero. Umviriza rero, mwicare mutekanye yuko ngiye kwiyubakira ishengero ritandukanye n'iryo mu isezerano rya kera. Ryarindi bacumuye bose Imana yabatemagurira mu nzira ikabamara. Ryarindi hagize ico bakosa na kimwe bose baca bahera. Ngo ngiye kwiyubakira ishengero. Kristo aravuga ngo ngiye kwiyubakira kuri iryo hishurwa ryo kumenya ngo Kristo niwe rufatiro rw'ishengero, kuri iryo hishurwa ryo kumenya ngo Kristo niwe centre w'ishengero, kuri iryo hishurwa ryo kumenya ngo Kristo niwe mutwe w'iryo shengero, kuri iryo hishurwa ryo kumenya ngo Kristo niwe message w'ishengero, kuri iryo hishurirwa ryo kumenya ngo Kristo niwe yitwarika ishengero. Ngiye kubaha isezerano rikomeye, nzokubaka ishengero ryanje ata shengero rizosubira kubakwa ku rufatiro rwitwa Isirayeli n'amasezerano y'Isirayeli gusa, kuko Isirayeli yarahabwa amasezerano ikayavamwo vuba igasubira kandi Babiloni ikayitwara ikayikubita ikiboko igasubira kandi bakaba baja b'abantu. Ariko isezerano ryo kuri Kristo ryo kuri uwo fatiro nta kintu na kimwe kizosubira kandi kunyeganyeza iryo shengero no kurikura kurwo rufatiro rwaho yaryubatse. Nihaza imifunda, nihaza na tsunami y'ubuzima bw'umeze gute bw'imwemu, naho Satani yohaguruka agahagurutsa igisoda ciwe afise c'ikuzimu kugira ngo bagwanye, nizo ntazosubira kandi kurikuraho je naryubatse. Kubera ndarikunda narihaye ngiye kugitangira ko ntiyari bwapfe. Ico ni ikiganiro ca mbere Yesu yavuze. Ndakunda ishengero ryanje. Ndagomba kuri 16-18 mubone umuntu yinvestije ubuzima bwiwe kugira ngo yironkere ico yise ishengero. Ishengero ni projet y'Imana ku buryo iyo hagize uwitambika imbere yaryo biramuhitana. Ishengero nico gituma ishengero n'umwana muto avuze mu izina ryihishurirwa. Petero yagize kiyagiye akavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, naho yo bari umunyantege nke atazi no gusenga, ahagaze mu kibanza cyo kuhishurirwa no kumenya ihishurwa yaronse muri Kristo, agahagara muri iyo position akavugishwa cyangwa akavuga hejuru y'ibigwanya ishengero, abadayimoni, abasataniste n'ibindi byose n'ibitugwanya n'ibiza mu ishusho y'ibintu amasituation. Nico gituma umuntu wese mu ntege nke ziwe ahagaze kuri iyo revelation yo kuvuga ngo mu izina rya Yesu ndakwirukanye, Imana ibikora uko nyene. Kubera iki dufise isezerano ry'inahava yuko Yesu azokubaka ishengero ritanyeganyezwa, ridahangagwa, ridategwa ngo usoke uri muzima wariteye.
dufise isezerano rikomeye. Murazi igituma? Umukunzi wacu yaradukunze, turi inkoramutima yiwe, yadushushanije mu kiganza kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cyubahuka kuza kuwaka mu kiganza ciwe. Iyo nibutse yuko ndi mu kiganza ciwe ca ntekana naho imifundi yabaye myinshi. Kubera iki bene data? Mbega ninde yo kubahuka uno munsi akavuga ngo nduzi kiriri nje kwaka ikintu kiri mu kuboko kwa nyene icubahiro? Ninde? Hayoba yiyemera. Ariko twebwe turi mu kiganza cibera hose icarimwe, izi vyose, ishoboye vyose, atawihangara, ifise ubudahangagwa, turi mu kiganza cayo. Ni naco gituma ari indwara, ari ibihe, ari inzara, ari iki, ari ubuzima, ari bitugwanya vy'ubwoko bwose bifise amazina, kuba nzi yuko ndi mu kiganza cayo, kandi si kuba mu kiganza cayo, ndi mu nkoramutima yayo, kuba ndabizi. Iryo sezerano rituma naho noba mfise amajambo menshi yo kuvuga, ndatekanye, mfise amahoro. Yarabivuze kandi birimbwira ngo ico avumereye umwami wacu, ico asohoye aragikurikirana, yuko asohoye dekre atawumucamwo ngo hava akora ibitandukanye navyo. Kandi kinyohera, abona ivyo ntabona, ashikaho nashika, azika kazoza akavugira muri kahise, azikubukanje mu madetaye gusumba nuko ndakazi. N'umwami mwiza, bikora neza gusumba uko abantu bo binkorera. Ndatekanye yuko nkunzwe n'Imana nzima. Haleluya. Imana ikunda ishengero ryayo, inshuti zanje muri ngaha. Imana ikunda ishengero ryayo. Yaratanze umwana wayo, yemera ko yiyambura icubahiro ciwe n'inganje yiwe mu ijuru, aza ngaha ku isi kugira ngo akize, ace yironkera umuryango witwa ishengero. Umuryango witwa ishengero niwe institution yonyene ngaha ku isi Imana ifise mu buryo buri officiel. Vyumve neza, mu buryo buri officiel. Turi reconnu na royaume y'ijuru yuko turi ngaha ku isi twemewe kwiconzi mu ijuru, ishengero turemewe. Tuba batanu ngo nitwakorana turi bangahe azoba ari kumwe natwe, kuko yareyemeje kutubana natwe. Tuba mu mitakataka canke tukaba turi ishengero riri ahantu muri VIP, turi mu maklimatizere, muri etazini bageza ahantu bicara intebe zikanaba masa muri Eglise. Tuba muri Eglise ifise confort nk'iyo, tuba turi hose ariko turi kuri iryo hishwa ryitwa Kristo, turemewe n'ijuru. Kishengero rihurira mu nzu kwa baba bafise aho babarizwa. Uno munsi dufise umwidege vyo kubaka amakatedrali bibaza nk'ibi, kubera ko ata persecution. Abantu barihenze la igihe ca kera bahurira mu bibanza bitazwi, ariko bategezwa guhura ari umugwi. Harimwo abungere, harimwo abafise ingabire zitandukanye, harimwo abavyeyi bategezwa kugabura ishengero. Why? Kubera ko ishengero rifise structure Yesu yarisigiye. I will build my church. Kasinje mu madetaye, ariko reka tubandanye inyigisho yacu. Namba nkunda ishengero, negerezwa kwitwararika abari muri ryo, negerezwa kwitwararika ibijanye navyo. Petero, urashobora kuri Petero, nanje ndi Petero. Ikibazo tubazwa, turakunda Yesu? Namba dukunda Yesu, twari dukwiye gukunda Kristo. Mugabo muri ico kibazo hariho agace gatonya niyumviriye ko cane, ndamedita kuri passage twasomye muri Yohana, aho yamubwiye ngo namba, if you love me, take care of my sheep. Namba unkunda, itwarike intama zanje, gaburira intama zanje. Siko yamubari ma version yose mwosoma, muri version yabavuze ngo namba unkunda, ico kirundi arige kinanira kupronounce, ahurira ragira. Okay, ni version iri resi, ragira intama zanje. Bene data twige, sivyo? Twige. Umuntu avuze ngo nimba unkunda, agashiraho condition. Nimba unkunda,
kora iki gikorwa. Ico gikorwa yamusavye ni ico kugira iki? Kuragira intama ziwe, sivyo? Bisigura ngo iki? Urukundo rudafise action ni ruba rukundo ruri authentique. Urukundo rwose rutegeza ko rufise ibimenyamenya, ibikorwa vyemeza ko hari urukundo. Narakunze ujya mwigeme w'inzobe, ndatera intambuko ndabimubwira, hama tumaze kwemeranya, hari ibikorwa bigaragaza ko ndamukunda. Naramutelefona mwijoro, nahamagara kuri fixe, nabo bafise fixe, nkatanga plus de 5000 par nuit. Murumvuga rukundo n'ugwibisazi mugani uraho. Fixe ugahamagara à l'époque ko muri fiançailles muri 2006 2007 muri fiançailles, nara telefone hama ngaca mvuga rero naba ndi mu kantu ndi jenyene. Oh chérie, namahoro. Yajwi tukoresha haleluya, byo cushira ku ruhande. Hari ibikorwa vyagaragaza ko ndamukunda. Kumubaza ko yafunguye, kumubaza ushitsigara uri nka se kandi utarise utamuvyaye. Usigara umubaza kumubaza umwana yavyutse, wavyutse gute n'ibindi vyinshi. Sivyo gusa, hari amakado nazana kuko sinyici yumvira kuri jewe, sigaye niyumvira kuwo nkunda. N'est-ce pas vrai? Hari ibikorwa bigaragaza urukundo. Fashe voyage ngaje Uganda mu vyanje swate vyivuga butumwa n'ibintu biba vyantwaye. Sinigurira costume ntabanje kumugurira ico yambara. Avanye ko nigurira ikirato nabaza kumenya ikirato nari nzi ukuguru kwiwe mu mutwe wanje. Nimero yiwe n'ubu ndayizi. Ndashaka kumugurira ikirato ntariko ndanaraba. Mvuga niki kirato ni couleur yiwe kandi ni nimero yiwe. Kiramukwira. Kubera iki ibikorwa vy'urukundo. Voilà. Yesu abwiye Petero, Petero urankunda ego. Urankunda ego. Wategezwa gukunda ishengero ryanje. Rero kubera ko unkunda gira ico ukoreye ishengero ryanje. Ndababwire rero ivyo Bibiri twereka ko twama dukwiye kwerekana dukunda ishengero tunyarutsa, sivyo? Haleluya. Tugira twandike amanote rero. Ndazi ko mwatanguye kwandika. Murabizi ko turi muri monde ya Apple, aho abafise amatelefone za Apple ari iPhone, iPad n'ibindi vyinshi. Okay. Ndaza kuvuga ama I ane canke ama I ane agaragaza urukundo rwacu ku ishengero rya Kristo. Iya mbere, indero yacu irakenewe mu kugaragaza ko dukunda ishengero. Iya mbere ni indero yacu. Bibiliya irashinga inahe cyane yuko hari uburyo bubiri bwo kugaragaza indero nk'umuntu yitwa ko ari mu ishengero, kandi iyo avyerekanye aba hejeje guprova no kwerekana ibintu biri concrete, ibintu bifadika warukeneye kugaragaza mu gukunda ishengero rya Kristo. Indero ni mu buryo bubiri dushobora kuyerekanamwo nk'umukristo tukaba dukunze ishengero rya Kristo. Icambere no kubaha Imana. Mu ndero harimo kubaha Imana. Bibiliya twereka yuko kubaha Imana niyo ntango y'ubuzima bwose bugaragaza imigendane myiza yacu n'umuremyi wacu. Muri Ancien Testament Imana irabereka kenshi yisubirako yababwira ngo nta kindi dupfana namwe nuko munyumvira. Muribuka yuko Sauli yabikoze uko yishakiye, aravuga ngo je nibaza ko Imana ikunda ibintu biri finyore. Imana yambwiye ngo nice abameleki bose ndabatikize n'ivyabo vyose. Mugabo Imana yacu ikunda ibintu biri excellent. Hamwe no yibeshesha amashikanwa y'ibintu vyiza. Aha muhumve neza kuko turahagukorokera twese. Harige twibaza ko Imana dupfana ivyo tuyiha vyiza. Mugabo tukibagira yuko principe y'Imana zitandukanye no kuyidraga. Hama Sauli umwami acaravuga ngo ibi bika vyiza bifise bisa neza vy'amagajo n'ibiki bihagaze neza hamwe no bikura mu bindi muri utuduka twonze izi ntama nziza zifise amoya meza hamwe no zikura mu zindi utu duto nkatwica nkaca ndabizana nkabiha Imana yoshima. Ora Imana yaramubwiye ngo nihagire ikintu na kimwe gisigara, kill everything. Ica vyose acara bisigaza. Imana iramubwira ngo you've done a great error, a mistake,
kandi ico cyaha wakoze kirambabaje, kizotuma jewe nawe bitakigenda neza, ntibizosubira kandi kubandanya. Jewe sinishimira ibimazi, ariko nishimira kumvira, kubaha gusumba ibimazi. Message yo muri Ancien Testament kwama kubwira abantu yuko Imana mu migendanire yacu ntihakwiye kubura obeissance, kumvira Imana, kubaha Imana, kugamburukira Imana. Mwari mubizi yuko Adamu na Eva kugira ngo no munsi twisange turi abanyabyaha, twisange turi mu isi igoye, yari ingaruka yo kutumvira Imana. Ikibazo ni cyari icamwa, ikibazo cyari message iri nyuma y'icamwa, n'umutima wari nyuma y'uwakoze ico yakoze gitandukanisha Imana mubwiye. Mwari muzi ko mu Bukristo twakijwe kubw'ubuntu kugira ngo tubeho ubuzima bwo kumvira Imana. Ni naco gituma iyo tubaye le contraire tuba duhejeje gutakaza intumbero y'ubutumwa bwiza. Naco gituma mu Kristo uri ngaha kugira ngo ugaragaze ko ukunda Yesu n'ishengero ryiwe, ikintu Imana ikwiteze ko cyambere no kumvira Imana yakuremye. Ndabigiyemo n'amadetaye menshi kuva muri janvier gushika aho tugeze ubu, twe tumaze iminsi tuko turigisha message yo kumvira, ariko reka ndakubwire mu majambo avunaguye. Ikintu cyambere kubaha Imana, twubaha Imana biciye mu ijambo ryayo. Imana yari hishuye amabanga yayo n'ubugombe bwayo biciye mu ijambo ryayo. Imana ituganiriza, murambwira abantu murakene ko Imana ikuganiriza 24/24. Fata izuru ryawe urirabishe muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Urabona izuru ryanje riravye kwibarabara, sinza kumenya ibiri muri iki gitabo. Hamwe izuru ryanje no rirabisha muri iki gitabo, amaso yanje acaja muri iki gitabo. Ni wasoma Bibiliya Imana izokuganiriza, kuko uzoja gusenga wumva Imana ikuganije rya jambo ije kurizanye mu buryo bw'ubuzima. Imana iratuganiriza jour au jour, chaque moment, chaque seconde ibiri kirakuganiriza. Umuvukanyi yavuze neza, yavuze ati narafashe umwanya wo kwiherera, subira gusoma Bibiliya. Bibiliya iratuganiriza mu buryo butihenda, chaque moment, every time. Uko winjiza amaso yawe muri Bibiliya ukurayo message Imana ikuganirije. Kandi si ivyo gusa, uraheza ugasenga neza, kuko usenze uhagaze ku ijambo ry'Imana rivuga. Kubaha Imana, kubaha Imana kuri mu nzira nyinshi, ariko kandi uburyo bwa mbere buri butihenda no kumvira ijambo ry'Imana rivuga. Mbega hari ivyo Imana itubwira ngo ego, iyo uvuze oya weje guhemukira Imana. Mbega hari ivyo Imana ikubwira oya uvuga ngo ego weje guhemukira Imana, ukutumvira. Kandi mwibuke ko ingaruka zo kutumvira Imana, bene data, twohemukira abandi bose ariko ntiduhemukira Imana. Kuko mu maboko yawe uramutse utaronse refuge mu maboko yawe, ahandi hose naho bo kunyegeza bo bagiye kukugirira nabi. Uburyo bwa kabiri no uburyo twita uburyo bwo kubaha abungere bacu. Haleluya. Uburyo bwo kubaha abavyeyi Imana yaduhaye ngo baturere, n'ubundi buryo Imana yamwe yerekana kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuwe. Iri jambo riguma rigaruka. Imana yaha umugisha aba igihugu, mugabe gacitoranya umuntu yitwa ko ari umutwe w'uwo muryango. Imana yatoranije Israeli, mugabo nitubona Israeli iza ari nk'igihugu, tubona Imana ivuga ngo Abrahamu ngiranye isezerano nawe. Abrahamu kandi yari umukuru w'umuryango mutonya iwe na Sara nabo muhira iwe, niwe yakomotsemo n'imiryango myinshi. Ihejeje isezerano kuri Abrahamu, icibandanya isezerano ryayo muri Isaka, yagira abandanye uko nyene. Tubona Imana igenda ibandanya no muri Nouveau Testament, aho tubona Imana yitoranije intumwa, iciravuga no muri zo ntumwa ica yitorana uwo bakorana, abo bakorana. Mu ntumwa haba hari n'umurongozi. Imana yamwitwarika ko haba abantu baseruka mu kugaburira intama zayo.
ni naco gituma abungere bacu bafise igikorwa gikomeye, bafise igikorwa iki Yesu yavuze cyo kutugaburira, cyo kutuzigama biciye mu guhagarara ngaha. Bugiye umwungere ahagaze ngaha akabagaburira ijambo ry'Imana, umuvyeyi wanyu yahagaze ngaha, Pastor Irakoze Olivier ahagaze ngaha, umuvyeyi wanyu akavuga ijambo, abahejeje kugaburira imishaha yanyu, abariko arakuza ubuzima bwanyu bw'imwemu. Sico gusa, abarishizeho protection ku vyo batera bibashaka kubakura mu bugombe bw'Imana. Sico gusa, abahejeje kugwanya ibibatera bishaka kugira ngo bibatirimure mu kwemera. Rero bafise igikorwa gikomeye. Reka dusome mu Bitesalonika ba mbere 5:12-13. Abitesalonika ba mbere igice ca 5 umurongo wa 12 no 13 avuga ngo iki? 12:13 avuga ngo ariko bene data turabinginga mumenye abakora muri mwebwe, mumenye abakora muri mwebwe, ego, bakaruha babaganza mu mwami wacu, ego, bakabahanura, bubahe gose, mububahe urukundo kubw'igikorwa cyabo, mubane amahoro. Voilà. Nkomeze oya aho nyene gusa, merci. Kugira ngo tubahe neza abavyeyi Imana iba yaduhaye b'imwemu, iki ni cigwa kinini caguse, sinza kuja mu madetail, mugabo ndagomba mvuge amapoint atatu agaragaza umukristo akoreye neza umwungere wiwe canke yubasha umwungere wiwe. Ibintu bitatu Paulo yavuze ngo mubamenye, siko yavuze mumenye ababaganza, ababagaburira mu vy'imwemu, mubamenye. Iri jambo kumenya kuba rimenyereye rikoreshwa muri Bibiliya kenshi mu buryo bwo kugaragaza imigendanire y'ibwina, igaragaza uburyo bw'urukundo rw'ibwina. Niryo jambo rikoreshwa ngo Abrahamu yamenye Sara aca vyara Isaka. Niryo jambo ryakunda gukoreshwa mu buryo bw'umugabo yamenye umugore wiwe bagaca bavyara. Niyo intimite iri close yinjira y'ibwina. Simvuze ngo mubamenye mu buryo bwa intimite nk'ubu, mugabo iryo jambo rigerekana ko harimo care, harimo kwitwararika, harimo respect, mais harimo no kugira ico ukoze kigaragaza urukundo, harimo urukundo rw'ibwira. Iri jambo rigaragaza urukundo rurimo kwitanga, rurimo sacrifice. Kubera kujya Bibiliya ibwira umugabo ko akwiye kwisacrifier kubw'umugore wiwe, niko ishengero Paulo avuze ngo mubamenye mwisacrifier pour eux. Ndasubira murakunda Kristo, namba mukunda Kristo mwakwiye gukunda iki? Kugira ngo dukunde ishengero dutegeza kubigaragariza hehe? Mu bikorwa vyacu. Iya mbere ni indero yacu. Indero yacu tuyigaragaza he? Mu kubaha Imana, mais aussi mu kubaha abungere bacu Imana yaduhaye. Tububaha gute? Uburyo bwa mbere no kubamenya. Kubamenya harimo sacrifice, kubamenya harimo kubitwarika. Paulo abibandanya mu Bigalatiya ahavuga yuko ngo baramwitwaritse. Dusomere 4:14 Galate 4:14 havuga gute? Ibiverse biguma biza ari byinshi, ariko kandi nibwo buzima. Ndakundira ishengero, murakunda ijambo, n'est-ce pas vrai? Ego muri mwishengero ikunda ijambo. Rero pasteur wanyu igihe yaza kutwigisha mwarakoze kumurungika kumwemeraze, yarambwira ati yaguma kubwira ishengero ngo munyakire, nanje reka ndabisabe namwe ni munyakire. Haleluya. Okay. 4:14 havuga gute? Kandi avuga ngo kandi ivyabagerageza kubw'umubiri wanje ntimwabitituye, ntimwabikengereye, ariko mwanyakiriye nk'umumarayika w'Imana. Umviriza iyo kea mwamaye nka Kristo Yesu. Umviriza abasha abwishengero ryamuhaye kea nk'iryo ryoha Kristo live ahari. Ngo yarababaye, harahandi avuga ngo mwageze ahantu muhakwa no gutanga ijisho ryanyu kuri bwanje. Yarababaye. Paulo muri commentaire avuga ngo yaragwaye ijisho, yarafise ikintu, yarameze nk'ukuntu wagwaye ubumuga ku jisho, ku buryo amaso amubabaje, ngo baramwitwararitse barisacrifier pour lui, ku rugezo rwaho bifuza no kuronokora amaso yabo bakayamuha Paulo umwungere wabo. Ngo umubabaro wiwe barawikoreye ku rugezo rwaho womengo ni umubabaro wabo. Mugabo baza mugenzi wawe uti mbega uri prêt canke prête kwisacrifier pour ton pasteur? Galate 4:14. Mbega ndasubiramo, baza mugenzi wawe mbega urakunda
Kristo? Mbega urakunda ishengero rya Kristo? Ubigaragaze mu bikorwa. Ngo ni mwaramenye ibyanje. Uno munsi kubera ibisobanuro tuhura navyo mu mashengero, abapasiteri hari igihe tutangura ishengero ukashaka yuko abantu batamenya ko unasonze. Kabati jewe Imana yanje niyo yamamagaye. Mugabo Paulo ngaha aravuga ngo umubabaro wanje nshonje nimwe mwasonza kunsumvya. Kuko mwarambabaye. Ngize ingorane mwaritwararika. Murakeneye gukunda Yesu. Mubigaragaze mukunda ishengero. Murakeneye kugaragaza ko mukunda ishengero. Mukunda abungere bayo. Ngo mumenye ababaganza ababagaburira mu vyimwe mu kubamenya harimo ico nita deep love, harimo urukundo ruri bwena. Guko Paulo yabwiye abikaratiya, you gave everything you have at the point yuko mwifuje yuko imibabaro yanje muyikorera. Mwari sacrifice ku rugezo rwaho. Ivyanje bibi byabaye ivyanyu, ivyanje vyiza byabaye gwanyu. Am I speaking to someone here? Haro tuko turaganira ngaha. Nimba tuko turaganira, shikikira uvuge ngo amen. Amen. Indero ya mbere ni indero niyo iya mbere. Iya kabiri ni isaha yacu, our time. Iya kabiri ni isaha yacu. Abaheburayo 10:25 avuga gutega umukozi w'Imana. Hébreux 10:25. Navuze ngo ibintu bitatu abitesoneke bavuze sinabihejeje kubera umwanya nguma niruka. Icambe no kubamenya, ica kabiri ngo no kububaha, sivyo? Niko mu bitesoneke twasomye 1 Thessaloniciens 5:11-12 havuze ngo mubamenye, 2 mububahe. Mububahe. Jawo ndongoye harimo nabangana na mama wanje, papa wanje. Mugabo kuva Imana yangira iryo bakwe ryo kumwungere ndumuvyeyi wawe. Pastor wanyu malgré yuko mwoba mumusumba amashuri canke mumusumba ivyo mumusumba, spirituellement parlant, Imana yabonye ko ari we digne kubabera umuvyeyi spirituel. Ico kintu gitakaye mu vyumviro vyanyu, nimwibaze ko principes z'ugwezagirwa ziragenda neza. Utangiye kumubona nk'umukolege, nk'umujama wawe, utangiye kumubona nka petit frère, utangiye kumubona nk'umuntu ngo none quand on était là-bas muri rya ishengero ryacu rya kera ridahomba, ngo twebwe twagwa n'abantu b'abatama bahagaranga bagasoma misa bakuze. Mais lui c'est ton papa spirituel. Imbere y'Imana nta wundi yabonye ko ari digne, ari akwiye kubarongora atariwe. Kumwubaha rero ni inyungu yawe na jewe, igaragaza ko dukunda Kristo kandi dukunda n'ishengero ryiwe. Ikindi ca gatatu ngo mubana amahoro nabo. Apa sasa ni à suivre. Murabe ko mubanya amahoro n'abungere banyu. Kuko umugisha wacu nuko twiga kubana amahoro n'abavyeyi bacu. Birimo umugisha udasanzwe. Imagine hari igihe umwungere avuga ngo sinkeneye ko Aimable abananya ku umukozi. Mugabo nkaca bugufi bantumiye, nari umufisi ingabire abazi kera natangiye gukorera Imana muri 97. Aha turi mu bantu twari dufite igicano mu marabizi gikomeye, kubyo pastor wanje nigeze kumutumira avuga ngo habuze iki ngo ndagusengere we pastor. Ndamubwira ni pastor oya ni hari bwagere. Kubera abonye ukuntu turi organize ndumurongozi, hama umunsi umwe sikintu camuciyemo aranshavurira ndagenda iwe ndatakama ndavuga ni pastor ntushavuriye no kurumfasha. Banumiye tuvuge bakantumira mu cumba kwigisha mu ngagara canke naragenda nkamubwira ni pastor, kandi naho ntari kumubwira naco vyari kumutwara. Je hari abantu bantumiye ariko nanse kubemerera utanyemereye ngende. Pastor ubona bikenewe agacambwira ati genda mu mahoro y'Imana. Gushika naho hari amashengero yambwira ngo ingu tu interpreter bagaca ku ruhande wa pastor ni mu muhamagare pastor niyemera je cargenda mubana amahoro n'abungere niwo mugisha wacu. Ndabibutse nta mungere numwe ngaha yakorotse ava mu ijoro ngaha kwisi. Haleluya. Amashengero yose afise abungere bambaye imibiri nka twebwe
b'abarundi bavukiye mu makartier twavukiyemo canke ari munsi yayo twavukiyemo canke hejuru tuvukiremo, bafise karaktere nk'iyo nawe ufise, bagogwa n'ivyo ibikugora nawe, ariko kandi Imana yabagize ibashima kuba abavyeyi. Rero amahoro yacu ku bungere niwo mugisha wacu. Isaha yacu Hébreux 10:25 avuga gute? Havuga ngo ntiduhebe gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Amen. Hébreux 10:25 haradufasha kumenya ngo hari agaciro ko kwitaba muri 40 jours babahamagayemo. Hari agaciro ko kwitaba ibikorane Eglise ishiraho, yuko kimwe mu bigaragaza ko ukunda Yesu n'ishengero ryiwe ni isaha yawe wiyangaje kuha ishengero ryawe mu kuboneka mu bikorwa by'ishengero. Iyo uje gusenga ngaha ubugeregeje kwereka ngo Yesu, I love you so much, yo Jésus, je t'aime beaucoup, kandi ndakunda ishengero ryawe. Kubw'ivyo kubera ko nkunda ishengero ryawe, ukuhaba kwanje isa umwanya wanje, my time of being with others, vyerekana ni kimwe mu bimenyetso bigaragara ngo I love you Jesus and I love your church. Uko muboneka mu maprograme y'ishengero ni kimwe kigaragaza yuko mukunda Yesu nyene ishengero kandi mukunda n'ishengero ryiwe. Paulo abibwiye nako abaheburayo bavyanditse ngaha avuga ngo iyo minsi kwegereza, ndashimana ko muri corona tutigeze duhagarika gusenga uko twabonetse. Ndazi ko harabo byagoye, kandi Imana ishimwe ko Imana yacu n'umukiza, abagwaye barakize, Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga iki, isaha yawe ni kimwe bigaragaza yuko ukunda Imana. Icya gatatu ni ingabire zacu, n'ubundi buryo bugaragaza ko dukunda Imana. Muze gusoma Abanyefeso 4:11-12 havuga ngo ya Imana yahaye bamwe kuba, abandi bahakuba, abandi bahakuba. Bigaragaza ngo Imana yatanze ingabire. Hoho muri Bibiliya ikirundi bavuga ngo yatanze isabagire, sivyo? Yatanze mu buryo buri harimo uburyo butandukanye. Je uko nigisha kuratandukanye nuko Jean yigisha. Uko Jean yigisha biratandukanye nuko umuvyeyi wo ngaha yigisha. Uko umuvyeyi wo ngaha yigisha biratandukanye n'undi mu pastor yigisha. Mugabo twese aha muri Eglise mufise ingabire zitandukanye. Edith uko aririmba siko Nadia nawe uko aririmba. Mugabo iyo uko kuba unique kwawo vyose Imana yabitanze mu buryo bumeze uko kugira ngo mwese muze mufashe Imana igikorwa cyo kubaka ishengero ryayo. Uku kuntu mufise abantu bize b'abajuriste, iyo ni ingabire Imana yaguhaye, apana kugira ngo iguhe umukata, mais aussi uyizane pour l'Eglise. Hama benshi twatanguye amaentreprise tutazi amategeko y'ukuntu amaentreprise atangura. Iyo ni ingabire yo kugira ngo coaching mumukoreshe uyu mugabo afasha abantu gutanguza amaentreprise ngaha, abahe coaching, kuko iyi ni ingabire Eglise ikeneye. Hari abantu ngaha mwatanguye amaentreprise wibaza ngo Imana abo yahamagaye n'abahagara gusa bigisha baririmba basenga. Oya, ico kintu ufise muri wowe wanda batagifise, ico n'ubutunzi kandi n'ingabire ikeneye guserva l'Eglise. Ukunda Imana gute? Ukundisha Imana ingabire yawe. Uyu mugabo ngaha ndazi ko n'umugabo afata amariske agatanguza amashirahamwe menshi, n'est-ce pas vrai? N'umu entrepreneur. Iyo ngabire yo kuba entrepreneur ni kimwe mu vy'Imana yagukadonye kugira ngo Eglise ikure ikujijwe n'iyo ngabire. Kuko uri umucuruzi mwese nimuzoherera ngaha kuri podium, Imana irakeneye ko iyo ngabire yo gucuruza uyigishe abantu bakiri bato ngaha. Hari abantu baheza amashuri barindire bose kuzana amadosiye bayatware ngaha muri finance no mu mabanki. Amabanki nago agabanya abakozi kubera crise ya covid, abantu benshi barabirukanye ku buzi. Nivyo ntavyo munsi nidukeneye abantu baguma batwara amadosiye yaje. Nimufata abo bajene bariko baraheza amashuri mubagisha amaformation ya gute batangura hasi bakaduga, mubigisha. Iyo ni ingabire Eglise ikeneye. Ingabire zacu zirakenewe mu ishengero. Ni gute dukunda Imana? Dukundisha Imana ingabire zacu. Ni gute dukunda Eglise? Dukundisha Eglise ingabire zacu mu guserva. Nihabeho abari hejuru abandi bace banyarucari muri Eglise kwera bataronse ubugurura amaso. Hari abantu badakeneye amahera ariko bakeneye ivyiyumviro, kandi ivyiyumviro bitangwa nande? N'ufise iyo ngabire. Je umpamagaye ngo nigishe Bibiliya, ndahinjiramo kuko niyo ngabire nahawe. Hari uwundi ngaha umubwiye ngo
iyo muri Eglise umuntu yaje kumbwira ngo pastor ngo urumva ngo ndashaka gutangura affaire business iki ego narakoze business mugabo ndafise abandi bansumba muri Eglise singiye no kuja muri amadeta kuko je nahawe kugaburira iki kugaburira amajambo nivyo nahawe urazi kuntu cangira cafata abantu baba businessman muri Eglise canke baba business woman ngaca ndabahamagara navuga ni wowe ukora ama affaire ego aya naya okay urabona ujya mu Kristo uramubona ujya mazimisi ambwira ABCDEFG ariko jewe ndasi ko mfise ivyo no mubwira mugabo urabinsumba jewe narabagaburiye kandi ivyo ndabagaburira n'ivyo Imana imwe genda umuganirize mu misi mike ukumva ngo yega ngo burya ngo pastor ngo twagarukiye kumuhanura uno musizige dukorana kandi no mwizigirwa navuga ni haleluya. Hari aba businessman twe twicaranye muri Eglise bahama bariko barisonzesha kataya bosana yalaba ikifika midi kikaniga agasigara n'aba bantu bose bafite imiduga yuko arabansi biwe mugabo no musi baratahana isashe nabo bakavuga ati pastor ubu ni sawa pastor ubu ni sawa hari wigeze kumikirata abati pastor ambara kabisa waranyigishije nigeze gufasha umuntu muri Eglise narimo hamaca ndamwicarika hasi ndamuganirije sanga afise ingabire zo gucuruza uno munsi ni bosi acuruza ngaha muri kwa Sioni afise iki araranguza ibintu vya kenkeri aragurisha ibintu vya kenkeri narigeze kumwikira tumugaca ndamwicarika hasi ndashaka ko tuganira uno munsi ni bosi iyo ngiye nkaraba kenkeri yiwe ndiko ndamuganiza aravuga ati pastor wewe waramfashije wewe amajambo wamwe ndashaka kubabwira iki ni gute dukunda Eglise ni gukoresha ingabire zacu uri kuraririmba ubaka uwaje ari abati uri kurasenga senga atari kwisengera wikunda ariko usenge kugira ngo ishengero rihezagirwe rikomezwe mugenzi wawe akure mu buntu bwa Kristo uri kuravuga ubutumwa koresha iyo ngabire kugira ngo uwundi abone Kristo akure mu buntu bwa Kristo yumve ivy'Imana biraryoshe kuri we ingabire zacu zirakenewe mu ishengero. Iya kane mereje ko ni faranga zacu ya kane ifaranga zacu iyi rero ndazi ko ngaha aba gravity murayisumba kuyigisha kubera ko Imana yarabaha ihishurirwa ryo gutanga ngaha gusumba ni wacu n'est-ce pas musuma ico kintu kimwe mwikomera amashi Eglise gravity ifaranga zacu ni kimwe mu bigaragaza abigaratiya 6:6 havuga gute n'abikorino ba kabiri 9:7 mwandike gusa abikorino ba kabiri 6 no abikorino ba kabiri 9 kuva kuri 7 gushika kuri 10 Corinthiens 9:7 umuntu wese atange nk'uko yagize imigabo mu mutima wiwe atababaye canke atagoberewe. Voilà, naho rekiranga ikunda ubutanga nezerewe. Merci. Naho rekiranga kubera umwanya ari muto uje mu bigaratiya 6:6. Vuga ngo ariko uwigishwa ijambo ry'Imana ahe uwigisha mu vyiza vyose. Voilà. Ifaranga zacu ni kimwe mu bigaragaza ko dukunda Imana kandi Imana iziduha kugira ngo tube abantu batagira gutya mugabo bazi kugira gutya. S'il vous plaît, Imana yaduhaye ifaranga n'ubutunzi. Yaduhaye ubwo butunzi kugira ngo tube isoko y'umugisha ku bandi. Imana iduha vyinshi kuko yiteze ko tuserva benshi. Haleluya. Igihe natawe iryo banga uno munsi nibingora Imana naho yoma 10 millions igashibwira ngo muri 10 millions urazi gutegeza gutanga mu kigira 10 urumva nibingora gufata envelope ya 1 million ndayipange neza nandike famille Pasteur IZERE Aimable hama nce nandika 1/10 ntikinge hama nugare cemha umuntu ajejwe ikigega kubera ko Imana mu vyo yari yampaye amahera nuko umwizigiko kigira 10 sivyo gusa muri yo 10 millions sinca mbona ngo yongo nari nkene kwikenura abasha ngo heraba ngo amapine yanje yaheze y'imodoka ifuko ngura amashasha oya ntangura kuraba akamo kari mu bantu mu ishengero ntangura kuraba akamo kabankikuje muri Eglise kuko namba nkunda Yesu nari nkwe gukunda ishengero ryiwe kandi kimwe bigaragaza ko nkunda ishengero ryiwe ndatanga
ndatanga kandi ikiryoshe rero uko ntanga natanguye ntanga ikigira 10 ca 20,000 30,000 mugabo ubu sinza kuvuga monta ngezeko ariko ndashimana ko yaraduze kubera iki Imana iyo ubaye umwizigirwa nayo irakwizigiza vyinshi kuko Imana burya ntibuze ubwenge bwo kuraba ngo uyu mutipe n'umwescro nkamuha menshi acaba mu mubi gusumba. Haleluya. Dutange kuko ifaranga zacu ni kimwe bigaragaza ko dukunda Imana. Amen. Mejeje ndababwira gute mugire ibintu bine indero yacu. Mubaha Imana gusumba ibindi vyose. Imana ivuze, Imana ikira kuganiriza uvyubahiriza. Uyu wavuze ikintu gikomeye, wavuze ngo numvise Imana imbuza ku kazi. Muri muzi ko kubaha Imana hari igihe kutwaka n'inyungu zacu. Nimukarabe gusa kuri koti imwe ngo kubaha Imana kuzana umugisha. Waruzi ko hari igihe umugisha w'Imana uba mu kubaha no gutakaza ibyo ufise. Muri muzi ko kubaha Imana harimo no gukanywa. Muri muzi ko kubaha Imana harimo no gututurirwa. Muri muzi ko kubaha Imana harimo no kandi ugasohoka kujya nyene wonze ariko wuzuye kubaha Imana kuko umunsi izo gushira habona ico nkundira Imana niriride n'umuntu yavuze ngo izo guhezagira iraguhezagira ariko panda kubaha Imana uri kuratuturirwa ntubibimenya hari igihe unavyibagira mugabo murekere ni mzee wa myaka arazi ryari azobigusohoramwo arazi ryari azogushumbusha. Mubaha Imana bene data. Ejo bundi ni mu ishengero riraho mejeje theology ndaca mu bibazo bitonya hama ndiko ndakorera Imana haca haba umupastor araho afite ishengero i Kigali rikomeye arambwira ati narumvise ingorane wahuye nazo mugabo ndazi umuhamagaro kuri wewe ndashaka kubwira ko nabaye interesse no kuguha akazi ndashaka kuguha akazi twari kumwe na madame arabimbwira. C'était muri 2012 abimbwira ndabibwira madame ndamubwira ni dusenge Imana ikubwire nanje mbwire kuko ntaho zoja tutari kumwe. Arambwira ati umushahara ni autant mu manyarwanda si ivyo gusa chaque année uzozora participer muri conférence internationale iba Californie canke ahandi hantu kandi abantu bakorera muri ishengero visa nije ndazibasabira. Urumva ibintu byose yashize ku isahani bya bindazi ko abajene bapa bakunda arazana n'utundi aravuga ngo si ico gusa inzu bamwe nitwe tuzoyiriya si ico gusa imodoka ugenderamo kenshi nitwe tuyigura canke tukakuronderayo muri Eglise. Arambwira azana ibintu byinshi ngaho arambwira ngo si ivyo gusa amashengero iri shengero ni uzo uri pastor waje je ndi mu bishop ndi hejuru umpa rapport no kuvuga ngo harande ma avantage ari ngaha uzoronka yarafite ishengero rinini ryiza hama tugiye jewe ntarasenga Imana irambwira ngo ibeshese mugani w'abanyarwanda ibeshese ubijyemo ihende urabe kubijamo urabe ibigushiki hama ndamubwira madame usenga uzakumbwira jewe Imana irambwira carrément ico si kibanza ndagukeneyemo mbwiye madame arambwira ngo ya ngo numva ntavyiyumvamo ni Imana yari hejeje kunyishura yanyishuye munsi yabimbwiye urumva ayo opportunité Amerika shakane mbwiye Imana mbwiye guma ngaha nyubaha guma ngaha nashaka kubabwira ikibene data kubaha Imana hari igihe umengo ni ibisazi byo kuba mu mondita mugabo birimo umugisha udasanzwe uno munsi ndi mu kibanza canje uno munsi ndatekanye uno munsi nguwe neza uno munsi ndaryohewe kandi nahezagiwe nubwo bufaranga ndabukorako nshatse kwiyofra ngaha nta hantu hamwe no kwiyofra nkeneye kwiyofra ngo ni furayi namubwira ngo no vyiha no kuri mbega ndabiha kuri ni Imana ibima kubera iki natahuye kubaha Imana indero yanje niyo soko y'umugisha ko indero yacu isaha yacu ingabire yacu ifaranga zacu duhaguruke dusenge. Mana ndagushima kubwira ishengero ryiza watoranije ukigura warakoze kuri kunda Kristo warishizemo umutima kuri gukunda ariko kandi ndasenga ngo uko tugukunda nitwibagire gukunda ishengero ryawe. Mana ndasenga ngo abana bo muri urugo ubigishe gukunda ishengero ryawe rya Gravity mu gutanga indero yabo mu kugaragaza inahe zabo hanze aho bagendera
mu kukubaha no kubaha abavyeyi wabahaye baguserukira ngaha ku isi. Mais aussi Mana ndasenga kugira ngo ubahe databuja isaha yabo nibabe bize ku rugezo rwabo batakuronkera isaha yo kubana n'ishengero. Mana bakunda ishengero mu gutanga umwanya wabo. Mana bakunda ishengero mu gutanga ingabire zabo. Bamenye ko twese nitwahamagariye kuvuga ibi nabijya no gukora bijya, ariko nibi tuvuga ko biriko birakora mu buzima bwa misi yose ni ingabire washize muri twebwe zishobore gukora ishengero no gukorera Kristo. Mana dushoboze n'amahero duha, ubutunzi uduha nitube egoiste, nitugire esprit ya egocentrisme aho tuguma dukubira vyose kuri twebwe, ariko tumenye ngo twagizwe abakevyi, twagizwe abakozi, aho dutegezwa kurekura, aho dutegezwa guhezagira, aho dutanga n'umunezero nk'uko Paulo yabivuze, hageze gutanga igira 10 tugitange atangorane, tugitange turyohewe, hageze gushigikira ibikorwa mu ishengero tubikore tunezerewe, hageze kwitwarika no kwisakrifya kubw'abarongozi waduhaye abungere tubikore tunezerewe, hageze mwami databuja gukora umwami gufasha abatishoboye, dutanga ivyacu tudata tutanga itangwa. Mana udushoboze kandi ishengero ryawe rigire neza, turaguhaye icubahiro ni mu izina rya Yesu, amen.